ndabaramukije bakunze ibiganiro by'isanganiro sangwa ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe aho tugiye kuvuga ku bijanye n'agateka k'abakenyezi bari mu mabohero. Nk'uko bisanzwe iyo umuntu yakoze icaha arahanwa hisunzwe amategeko, hatibagiwe wa mukenyezi yagirizwa ivyaha ibi canke biriya. Ibitigiri dukura mu bushikiranganje bw'ubutungane nuko gushika ku itariki 10 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2023 mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura mu kibanza cagenewe kwakiramwo abakenyezi 80 hariyo ubu abagera 277 vyumvikana ko ivyo bitigiri vyikubiranije incuro zitatu. Muri bo hakaba hari abafunganywe n'abana babo. Ako rero ni kamwe mu turorero twerekana ko amabohero arimwo abakenyezi. Dufatiye aho ni izihe ngorane abakenyezi bari mu mabohero bafise? Hoba hari agateka k'abakenyezi benabo? Nimba bagafise koba kubahirijwe? Nimba katubahirijwe hokorwa iki kugira ako gateka kubahirizwe? Ngivyo ivyo tugiye gushimikirako muri kino kiganiro categuwe na radio television Isanganiro ifadikanije nishira hamwe Terre des Hommes rikurikiranira hagufi ibijanye n'agateka k'abana mu mugambi waryo wo gufasha abana n'abakenyezi bafunzwe ufashwe mu mugongo mwishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Nkaba ndi kumwe n'abatumire batandukanye baza kugerageza gutanga inyishu kuri kino kibazo. Tutarinze guteba twakire abatumire turi kumwe hano muri studio. Ndi kumwe na Maître Emery Bayizere akaba ari umushingwa manza. Turakuramukije twongera tuguha n'ikaze Maître. Ndabaramukije nanje kandi mwakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ego undi turi kumwe ni Madame Alice Emily nta matungiro mwaje muserukira ubushikiranganje bw'ubutungane nawe ikaze. Murakoze cyane. Undi mutumire turi kumwe ni Jean-Marie Nshimirimana yaserukiye ishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abafungwa. Turaguhaye ikaze muri kino kiyago. Murakoze cyane kandi ndaramukije abafasoni bose bari mu Burundi cyane cyane abari mu mabohero atandukanye 11 yo muri kino gihugu cy'u Burundi. Uyundi mutumire turi kumwe ni Bishop Izobiriza Evelyn akaba ari umukenyezi yigeze gufungwa imyaka ishika 5. Namwe Evelyn turabaramukije tongera tubaha ikaze. Ndabaramukije cyane Raisa kubona mwashoboye kudutumira muri kino kiganiro. Subiye no kwifuriza umunsi mukuru mwiza abakenyezi bose bari mu mabohero yose y'igihugu cy'u Burundi. Imana ishizeho kubarinda no kubakomeza. Evelyn nk'uwigeze gufungwa ubuzima bw'abakenyezi bari mu mabohero bumeze gute? Ivyo wewe wiboneye n'amaso yawe twiganira. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ntabwo ari kibazo coroshe ku mukenyezi ari mu ibohero. Sinibaza ko umukenyezi ari mu ibohero vy'ukuri yoba afise agateka. Sinzi ko ako gateka kariko, ariko uko jewe nahabaye ntagateka ku mukenyezi nigeze mbona mu mwibohero nashoboye kubamwo. Kuko uriko ravuga agateka k'umukenyezi kohera mu guhera kwifatwa giwe, hanyuma agateka kiwe kagasubira kandi kakabukungene yoshobora kubagiye kubaho mu ibohero. Ikigira gatatu agateka k'umukenyezi kari gusubira kuboneka mu manza canke kakaboneka ukungene ashobora gutunganizwa gwaye canke afise ibindi bibazo. Ariko rero numva umenga utivyo vyose ntibibonekayo. Ntibiboneka kandi bimeze gute utomoye utanze n'uburorero bugaragara? Bimeze gute ivyo bihonyanga ku gateka k'umukenyezi? Ubuzima babayemo bumeze gute? Ubuzima bw'indani mu ibohero ntibworoshe ku mukenyezi kuko turavye ukungene umukenyezi abayeho mu bintu n'ahantu hatonya bikurikije ukungene ibohero ritunganijwe, kuko ibitigiri by'abakenyezi ni byinshi cyane bigaca bituma umukenyezi aryama nabi, umukenyezi yoga nabi, umukenyezi afungura nabi, umukenyezi
bikamutera ivyo vyose. Hariho n'abakenyezi biba bivanye kungene binjiye, bose niba binjiye mu buryo bumwe. Hariho abinjirana indwara, hariho abinjirana abana, hariho abinjira bafise ababo n'abatabafise. Abo bantu bose bafise ibibazo bitandukanye. Icambere nuko umukenyezi ari mwibohero ataryama neza. Umukenyezi ari mwibohero hariho ibyo abura kuko atagirirwa abamuraba n'abamufasha. Ni ukuvuga ngo uko ajya ntibikwiye. Nta kintu ca mbere kigoye nk'umukenyezi iyo hageze nko muri kijya gihe c'imihango y'umukenyezi, haba ikibazo kinini cyane. Arabura aho yitunganiriza, arabura uko yitunganya n'uko ngene atunganirizwa kubera hari ibisabwa. Ni ukuvuga rero ugasanga ntashobora kubironka. Ico rero kigaca gituma ari umukenyezi yahora ni ikintu kiba gihindutse muri we. Ikigira kabiri ni ukuvuga ngo kuba uri umukenyezi ushobora kujuva nko mu muryango hanyuma ukibagirwa ugatabwa, hanyuma aho ushitse ugaca usanga uri nko muri desert canke mu bugaragwa. Uwo mwanya umukenyezi ahura n'ibibazo bigoye ko nashobora kubisobanura ngaha. Ariko ikintu nabonye ni kimwe, iyo umukenyezi ashoboye gushika hariya ahantu agaheza akibuka ko atagateka afise, akibuka ko yashiburiwe kure canke adashobora kwibuka ivyo byose, ukiyakira urashobora kubaho n'ubwo ariko n'ibintu bitoroshe cyane. Kumbure turaza gushishikara mutubwira n'ibindi. Ego Jean-Marie Nshimirimana, mwebwe mu rongo ishirahamwe Ntabariza riharanira agateka k'abafungwa. Madame Eveline aravuze yuko ngo nta gateka k'abakenyezi bari mu ibohero. Niko namwe mubibona canke niko muhora mubisanga ku rubuga? Ubwa mbere ico noshigikira muri bijanye n'agateka k'umukenyezi apfunzwe, ubwa mbere nuko mu ifatwa ryabo by'ukuri bategezwa kuba ubwa mbere afise umushinga wa manza amukurikirana imbere y'umu procureur cyangwa ya magistrat cyangwa y'umu OPG. Ubwa kabiri ashitse mu ibohero by'ukuri abakenyezi hari igihe usanga abagenzi babo babakubaguye. Harakwiye rero kuba itegurwa ry'amaprizo y'abakenyezi mu kuntu babayeho n'ukuntu baryama n'ukuntu bafungura. Murazi neza yuko umukenyezi asanzwe afise no mu muryango afise umwanya wo kwitunganya ukwiye, haba kwisukura ku mubiri, ariko kandi mukibuka yuko hariho ukwezi baja mu mihango. Ivyo byose rero biratuma agateka k'umukenyezi katamera neza, kandi tukavuga tuti umukenyezi avuye mu rugo hari igihe usanga umugabo aciye amuheba. Murazi yuko abakenyezi kenshi iyo baguye mu caha hariho abaca bibaza ati yamenje iyo aracangwa aratukishije umuryango. Kandi hari n'igihe ababeshegwa mwishiramwe Ntabariza n'abariko barakurikirana kino kiganiro. Hari amashiramwe by'ukuri yitaye kwa gateka k'abakenyezi, aho twovuga nk'iryo shiramwe Tedezome Ntabariza. Turagerageza ku maprizo ashika 5 turiko turakorana na n'ishiramwe Tedezome kugerageza kubaha bijya abakenyezi bakenera ku kwezi. Aho rero tukavuga tuti ikindi kibabaje ku mukenyezi apfunzwe agateka kabo tupfuma tuvuga ko katubahirijwe nuko usanga hari abapfunganyo n'abana. Hanyuma abapfunganyo n'abana murazi neza hari abana yasize hanze nuwo bari kumwe bariko barayagura, mugabo yamuhevye ntasubira kumuraba. Tukavuga tuti ubuyobozi bw'amabohero bwo kwiga iyindi minyanyuro y'ukuntu bofata agateka neza k'abakenyezi mu Burundi. Turi kumwe na Maître Emery Bayizere. Bimwe mu byagiye biravugwa nuko abo bakenyezi kumbure n'abandi bafungwa bagira ikibazo c'abashingwa manza. Mwebwe umusanzu uri umushingwa manza, mbega iki kibazo cabo cifashe gute? Abakenyezi barasaba buranira vyoroshe? Ngarutse ku byo bagiye baragaruka ko agateka k'umukenyezi gategezwa kubahirizwa, kuko haba mu masezerano igihugu cakiye kirasinya amasezerano mpuzamakungu, haba no mu mategeko yo hagati mu gihugu arikwije kugira ngo agateka k'umukenyezi kabe gahagarariwe. Rero ntihabuzemwo utunenge kandi tutari duke. Kuba amateka hari no kuyashira mu ngiro ni ikindi kintu, kandi umuntu wa mbere ashira amategeko mu ngiro bwa mbere na mbere ni leta iba yanayashizeho icerekeye abo bakenyezi baba bapfunzwe. Amategeko yaratomoye nk'ubu nk'akarorero duvuze igitabo kigenga uko imanza z'ivyaha zitohozwa zikongera zikaburanishwa, ingingo ya 32 iravuga ko umukenyezi afise imbanyi ishitana amezi 6 canke umwana
adashikana amezi 6 ko uwatategezwa gupfungwa kiretse mu vyaha bikomakomeye mugabo naho nyene bategezwa kugira ngo mufunge kuronka uruhusha kumushikiriza amanza mukuru ngira ngo niko biri none game siko biri nabukebuke kuko umukenyezi yafatiwe ahantu ivyo tegeko ntirinarabwa ngira ngo ni mugasho vyihuta nka mupolisi yigera narisoma canke umushikiriza amanza iyo hageze ko yumviriza umukenyezi ihigira kabiri novuga aho hari mu gufatwa niyo rero bashitse mu mabohero igitabo cyo mu 2017 kigenga uko amabohero atunganijwe naco nyene kiratomoye umukenyezi yategerezwa kumenyeshwa amateka mugenga aho hantu afungi hagiye gufungirwa n'ingera ategerezwa kuvyifatamo n'uburenganzira afise mugabo yaza ko bakiva ngira mu gipolisi bashika bashira mu bandi muta amategeko abagenga n'uburenganzira bafise none umukenyezi afunzwe arafise amategeko y'umwihariko kuri we kwera ari umukenyezi amukingira iyo afunzwe twabivuze ko cyane muri ca gitabo ryategeko ryo mu 2017 rigenga uko amabohero atunganijwe nko mu ngingo ya 46 nizikurikira ziravuga cyane ku mukenyezi n'umwana nizo zivuga ku mukenyezi n'umwana umukenyezi ngana ategezwa gufatwa mu ibohero n'umwana bari kumwe mu gihe amufise kumbure tuza kugaruka igituma ivyo bintu byose bidakurikizwa turi kumwe na Alice Emily na matungiro mwaserukiye ubushikiranganje bw'ubutungane mbega ubu tuvugana ibijanye n'abakenyezi bari mu mabohero vyifashe gute hari bitigiri mu bamufise kugira twumve koko iki kibazo nyene cifashe kuri zina mukenyezi no kuvuga mu mabohero yose y'igihugu dushizemwo abamaze gucigwa imanza n'abandi bakiri ko baraburana ibitigiri byose hamwe ni 813 abakenyezi hama abana nabo bakaba bari kumwe n'abanyina akaba ari abana 108 mu gihugu cyose bari mu gihugu cyose aho bagwiriye cyane hari abakenyezi benshi ni hehe abakenyezi benshi bagwiriye kuri hori kurya mpimba aho dufise abakenyezi bashika 227 ahandi novuga ko ari abakenyezi benshi iyo y'abakenyezi y'ingozi naho hari abakenyezi 226 Ego abatumire turi kumwe bavuze yuko gateka k'umukenyezi katubahirijwe mu mabohero atandukanye mwebwe nk'ukora mu bushikiranganje bw'ubutungane hari ico mubivuga ko namwe niko mubibona hari agahaze bimeze gute oya twebwe siko tubibona namba kuko twebwe uko tubibona haba mahaporo haba iyo habaye gushika muri aya mabohero nyene turabona nk'ibijanye n'amategeko metre yagira bivuze ati hari ingingo itekanya mu gitabo cy'amategeko agenga itohozwa niburanishwa ry'imanza y'ivyaha kavuga ati umukenyezi afise inda imaze kweza amezi 6 n'umukenyezi afise umwana atarakuza amezi 6 ko abo bantu bataja muri garde à vue ni kuvuga batapfungwa muri bijya gushora bwo mu gipolisi kiretse umushikirizamanza wa Republika muri mu ntara yabirekuye kandi naho ngena akaba uyo muntu umukenyezi yagirizwa ibyaha bikomeye akomeye byo bita amacrime rero ivyo nkuko tumaze kwibona nibizibura ko bataja mu ibohero ariko mu makasho niyo bataja ariko mu ibohero baragenda iyo byagaragaye yuko icyaha hari bigaragaza ko cyaha cyakozwe urumva ngo ngaho tuba tuti aho tuhereye tubona yuko niyo zongingo tubona ko zubahirijwe umva nibatahure ko uwakoze cyaha adapfungwa oya batahure ko ataja ari muri kasho igipolisi ikindi naco noshikiriza nuko abakenyezi iyo umukenyezi afise umwana agiye mu ibohero uyo mwana ntibaca bamunkora kuri nyina umwana ajana hagumwana nyina gushaka myaka 3 umva shesha imyaka 3 kumwana nyina kugira ngo iyo myaka yishikanye baraheze umwana bakamutora bakamushira umuryango hatagira umuryango naho bakamushira amariro y'imfuvyi hama umukenyezi araburana nkuko nabandi bose baburana kuko nta tegeko giharije umukenyezi gusa mu bijanye no kuburana urumva araheze akaburana nkuko abandi baburana hama ikindi naco mu bijanye no kurekura ingingo iyo gihugu ifashe ingingo zo gutezura abanyororo bishe mu shinganje bw'ubutungane canke yabaye ikigongo cy'umukuru w'igihugu abakenyezi barekugwa mu bandi iyo bakoze ibyaha ari ibyaha muzi bidaharigwa iyo bakoze ibyaha rero bitari muri iyo mugwi abakenyezi barekugwa mu bandi muri kuno kwezi hoho rero ko hari umukenyezi
ubushinaje bw'ubutungane batekanya kuja kurekura abanyororo muri abo rero cyane cyane bashira imbere kurekura abanyororo abakenyezi b'abanyororo umuntu abumvirije yo kumva umenga birera de nta kintu namwe munegura mu bijanye n'ifungwa ry'abo bakenyezi muvuga uti aha harimo agahaze nako gukosorwa ako nakaye ego nk'ubu twe turabona ko mu bisanzwe umukenyezi yarakwiye kuba apfungiwe mwibore gikwayo nka kujya kw'ingozi ariko uko biri ubu maho babahero ingozi rimeze gute ariko ingozi nibohero yiharije abagabo bari kwabo hirya abacamwo ibirometero bitari bikenya niyo ry'abagore kabagiharije ari kwayo rero iciza nuko amabohero yose vyomera uko umva byaje n'uburyo butekanywa n'igihugu rero ari mabohero usanga hacamwo uruhome hagati y'abakenyezi n'abagabo ikindi novuga umuntu asaba ko gitera imbere ni kijanye nuko haba abapolisi b'abagore bagwiriye kuko igateko twavuga rijanye n'itohozwa n'iburanishwa ry'imanza ry'ibyaha ryo ritekanya yuko bateza kuba bacunzwe n'abapolisi b'abagore aribo babasaka aribo bagira ariko kubera ko atari benshi cyane si hose usanga ari abakenyezi gusa aho nta ngaruka canke nta makenga bishobora gutera iyo abakenyezi bacunzwe n'abapolisi b'abagabo ingaruka nyene nibaza ko zishobora kuba ari naco gituma amategeko yabitekanije ko bacungwa n'abapolisi b'abakenyezi kuko urumva mu gihe ari abagabo birashobora gushuka ugasanga arakubaguwe mu gihe acunzwe n'umugabo kubera ari umugabo nyene afise umutima w'ubunyamaswa nyene ugasanga aramukore nk'ivyamfurambi nico gituma amategeko yagiyeho kugira ngo habe abapolisi b'abakenyezi aribo baraba abakenyezi nyene bafunzwe turashishikana na kino kiyago Eveline ego mbega mwagiye muragaruka cyane ku kijanye n'abakenyezi bafunganywe n'abana babo abinjiranywe n'abana babo hari n'ababavyarirayo mbega bobo bafatwa gute nta kubakurikirana vyiharije kubera bo bari kumwe n'abana ubuserukiye ubushikiranganje aravuze neza ko mu by'ukuri umukenyezi ategezwe gufungwa aciye muri prison donc mwibohero ariho yemerewe kwinjira afise inda canke afise n'umwana kubera ndatangaye sinzi ko aba muri kino gihugu cyangwa akora mu bw'ubushikiranganje kuko arazi neza kugira ngo umuntu wese ashike mwibohero abanza guca mu mwibohero ritonya ari ryo yitwa kasho mu gipolisi ni kuvuga kandi arabizi neza ko ntiyari kuvuga iryo jambo kuko mukuri kubaho je ku myaka nahabaye nabonye abagore benshi bafunzwe hari n'uwashobora gushika ari hagishika amaze nk'imisi 3 inda ikamufata agacaje kuvyara hari n'abahura n'ingorane n'abana bakavuka abana bagapfa donc nibabeho kubera bamaze guteba kubera deja hari n'ingorane no kubona umukenyezi afise inda kugira ngo hariho dispensaire nko mu mpimba jewe nabaye ariko hari gihe bashika bateba kandi hari gihe bisanga umuntu umukenyezi afise inda bisaba ko aja kuvyara par césarienne ariko ico gihe umukenyezi agahura n'ingorane twahamvye abana twabuze abana hajya rero nibaza ko izo nkuru kumburengira ntizo bazibashikira ico rero ni ikintu kibabaje cyane ku mukenyezi no ku muryango aja avamwo mbere no ku gihugu kuko igihugu kiba gihomvye ukiraho onye mu butungane amaraporo nk'ayo murayaronka yabo bakenyezi bagira ibibazo bahageze kwibaruka canke bakabura abana babo bari mu mabohero mubimenyeshejwe muca mubigenza gute twebwe ko tuzi niko mu bihoro byose yatekanijwe umugwi w'abaforomo w'abaganga babitaho abana service iraba ivura abantu canke umukenyezi nakize ikibazo ku bintu bibarengeye bagaheza bakamutwara ku bitaro bishoboye amareport twe turuhana uko tuzi ko ariko bitekanijwe barashaka kwivuriza hanze yibohero barabatwara rwose bakabaherekeza yumvire rero ego shishikara rero namwe mwese ko muratwumviriza umukenyezi urabizi ko inda imaze kumufata hariho ukungene bigenda bikurikirana none uwo mwanya nukuvuga ngo rero procedure ndaguca mu bushikiranganje kandi ndaguca hano babajejwe mu bintu bajejwe by'amabohero gutanga autorisation bahari hakwiye kuba hitegeko rinyarutsa canke rikavuga ngo uyu mwanya ikintu kibaye ni habeho itegeko rigira ukunuko sino nuko twebwe twagiriwa ubuntu nk'abantu mwibohero ryo mu mpimba abanyororo bitwa ko bafunzwe bazi araba nk'abaforomo nibo kenshi bakunda kwintervena muri ayo maka ariko
ntibafise ubushobozi ibintu byose ico kintu n'ukuri muri kuno kwezi ko kugirira neza no kwibuka umukenyezi ubushikiranganje n'igihugu cacu barabico bakora kuvyerekeye umukenyezi afungwa afise imbanyi ico kintu kabisa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mugifate mu ntoki ego Maître Emery mbega abo muhora mufasha amadosiye yo kuburana kenshi bagirizwa iki mu bakenyezi muburanira ivyaha kenshi bagirizwa n'ivyaha abafasoni kenshi baragirizwa ivyaha wanashima bikomakomeye henshi muri vyo haraza ico bita ngo buhemu buri mu bwoko bwinshi harabaho abus de confiance mu mategeko y'igifaransa niko yanditse murabona kenshi nk'ubu nk'abafasoni baragiye hamwe bariyungunganya bakora imigambi bashira amafaranga hamwe mu matontine yari iterambere ku mukenyezi mugabo harazamwe abahemu bakaba biba amafaranga cyane nibaza ko uyu munsi riko turavugana hari abafasoni benshi bafunzwe kubera ico kintu abafasoni kandi baragirizwa ibintu byo kwica abana babo hari igihe ngira ngo baba bari mu buzima bugoye abona ati jewe sinshobora kuzorera uyu mwana akamunika kandi icaha kitababarirwa hapfuye rero ubwo buhemu hakava n'ivyo byo kwica abana babo abafasoni barica abagabo babo mu buryo budasobanutse ku buryo n'amatohoza nagoye no kugira nko mu bushikiriza amanza abafasoni rero n'ivyo hazamwo ubuhemu hazamwo na escroquerie umufasoni n'ukuri ashobora kukubesha ntubitora ubwo nyene mugabo amatohoza amaze gukorwa ibyo n'ivyaha nyamukuru ngira ngo novuga maze kubona abafasoni kenshi bahogwa ego muri ntabariza namwe murafasha murakurikirana bano bafungwa na cyane n'abakenyezi barimo ibindi kumbure mubona bagirizwa cyane nibiki abakenyezi canke mubona yuko bibangamiye abakenyezi bari mu mabohero n'ivyayo twebwe mwishiramwe ntabariza ntituraba ngo umuntu aziriki cyangwe ngo yakoze iki twebwe duharanira agataya kazi na muntu arico gituma tuvuga tuti imbere yuko umuntu akora icaha gumana ari umuntu hanyuma yari ko aragira fisi cyari ko arapfa n'ubutungane twe tukavuga tuti nabeho mu buzima bwiza bubereye abantu kuko umuntu umunyororo urahera ejo umuntu gasanga avuyeyo arajejwe amabanga yakomakomeye y'igihugu ko twagiye turabibona nk'imboneza Mandela rero tukavuga tuti ibyo aribyo byose umupfaso napfunzwe murazi ko ari abantu bakaza amosozi bajya abana biwe yasize inyuma ni ubu nibatunganya ubuyobozi bw'amabohero abagore baronke umunsi bagire cyo no kwita special baronka ama visite misi yose abafisa abana babarabe mbere wanashaka mu gihugu twagiyemo ciburaya twarabonye mbere no tanga karorero ni bihugu nka 2 nagiye narabonye muri Maurice ndaja muri Finland narabonye yuko umupfasoni yapfunzwe ko umushinga ntahe wiwe agiza kamuraba abana bakaba bafise sare bakiniramwo byukuri umugabo akamara nk'ibisi bari kumwe n'uwo mupfasoni wiwe bimwe twokwita weekend ico rero cyo tuma abapfasoni naho baba bapfunzwe babona ko agateka kabo kakiriho kandi nimba ibohera ariko sorero yobona ati ibyo byose umwidegemye ntariko ndagira muri gwa rugo rwanje ninasubira mu buzima busanzwe nzobaho amahoro mugaho nkaca ndahagaruka nkavuga nti burya abantu turihuta gupfunga cyane tukihuta guca imanza mbe kubera iki tutobanza kuraba babandi bizi by'imyifato cyangwa babandi baraba ibyo mu mutwe ko umuntu yakoze ico caha akwije mu mutwe abantu kenshi turi hanze turacira imanza abari hariya mu mabohero ariko suko abo bantu baba barabikoze turi kumwe n'umuntu yamaze imyaka 5 mwavyiyumviye mwiyo myaka 5 yamaze yavuze yuko yamaze imyaka 5 ataraburana iyumvire rero kwambara izera warumaze iyo myaka 5 murabona ko nyimba yarafise akazi yiyungunganyamo ako kazi hari gatagasubiyemo ivyo byose rero tukavuga tuti bantu muri ko muratwumviriza bushikiranganje bw'ubutungane abantu bose mufise ico mumaze muri leta agateka k'umukenyezi nigafatwe nk'akadasanzwe ko umupfasoni ni kirumara mu muryango harababona yuko umukenyezi afunzwe ari umuryango wose ufunzwe niko biri ego cyane gute akarorero urumva umugabo abatakaje umupfasoni aciye aja guhunahuna kuko uwo bari bafitaniye yizeye bakundanye ubuzima bw'akasezerana imbere y'amategeko bazobana ubuzima bwabo bwose agiye hana atasubira kumubona kandi ico gihe umuryango umugore murazi ko ariwe kiremesha mu muryango
kandi by'ukuri umugore avuye mu rugo utabizi ntabizi mugabo je ndavyemeza ndanabishingira n'intahe ku mugore akimara mu muryango umugore yapfunzwe by'ukuri harononekara ibintu byinshi indero y'abana abana benshi baca banywa imogi babana tubona ba mayibobo nuko abavyeyi babo baba batari haba hari umwe ari mu ivyo vyago vyifashe gute hano mu Burundi mu mabohero mugendera baroroherezwa kugenda kuraba imiryango ubwa mbere n'amategeko aratomoye araba amabohero hari ico bita memorandum no kuvuga ko umuntu ashobora kuronka uruhusha rw'imisi 15 akaja kuraba umuryango wiwe hanyuma mugabo akaba afise ico twokwita umwavarizer rero ikiza kugora muri buno Burundi cyangwe mu buyobozi bw'amabohero ntituzi ko umuyobozi w'ibohero umwe wese umuyobozi bw'amabohero no kuvuga direction generale ko umwe wese azayifatiye ingingo yiwe afise mu ikoti akaba ariyo ashira imbere mu bwo buyobozi ati ko ndabwicayemwo hari ibintu byari bire kuri wabanyororo ntabakorera ivyo rero no twovunira kagohe ubushikanganje bw'ubutungane yuko imbere yuko bagena o twokwita uraba ubuyobozi bw'amabohero bobanza kumwigako uwo muntu afise ubuntu buke kuko abantu bapfunzwe ubu uri muvyeyi wabo kuko we ntaco mu bamupfa wabo bantu bapfunzwe bafise icyo bapfa n'amategeko mugabo wewe bahagushize kugira uragira izo ntama rero harimwe izizoba ejo umukuru w'igihugu zivuye mwaho hantu mw'iryo kosorero harimo abazoba bashikiranganje rero tukavuga tuti turavunira akagohe n'abayobozi b'amabohero bamenye yuko bajya bacungere bari muri bijya bigo 11 sibo bahijanye kandi umunsi wabo buzoca basanga nabo bari hanze ivyo rero nivyo twovunira akagohe abantu batwara bamenye mu gutwara neza ukuntu bigenda Evelyn mwebwe mukiri mwibohero mwarorohezwa yuko muraba umuryango canke nibo baza kubaraba gusa vyari bimeze gute mu by'ukuri ikintu citwa visite ku munyororo kazi nta gihari cyane bivana n'umuyobozi w'ibohero n'ubuzima bw'ibohero nkatwe twari tushoboye kuba muri igihe ca covid ntabwo byari byoroshe kuko deja covid murabizi ko mu gihugu cacu byari hose nyene bose bakora ariko mu babohero niho twaciye twugarizwa dufungwa inshuro nk'igihumbi zirenze ko twigeze gufungwa dutakaza byinshi vyerekeye ubuzima bwo mu mutima mbega kuba rero ufunzwe ni kimwe no kumenya ikigufunzwe n'ikindi hariho ibintu bitagushikira kubera ukungene ufunzwe iyo ufunzwe uri umuntu bitwa ngo urumukondane urubanza rwawe rwaracitse hariho amafaveri ushobora canke ivyo wemerewe ushobora gusaba ariko iyo uri umuntu utagira urubanza ukiri mu matohoza nubwo ufise imyaka 7 canke 5 canke 4 uraho hantu hariho uburenganzira bw'abanyororo utaronka nk'uyu munsi hariho abantu bataraheza kuburanishwa memorandum yoyo je narinze mva mu ibohero ntabonye umuntu agiye muri memorandum mu by'ukuri kuko bavuga ko uba warahejeje waraburanye ufise icaha rero iyo memorandum nayo bivana n'umuntu aje kugushigikira no kugusabira bivana n'uwuri n'icuri kuko hari igihe nibaza ngo hari ufavire ziba ziri kuri bamwe ariko nashaka mvuga ngo mu by'ukuri nk'umunyororo umukenyezi abakwiye kwibukwa akamenya ko basi nubwo umuntu afungwa yarakoze icaha aguma ari umuntu ego mu butungane hari ikintu kiguma kigaruka ngo memorandum kitubahirizwa icoco mu kivuga ko iki je aburatangaye ibyo ndiko ndumva ngaha ayo kubashikiriza kuko omenga umuntu kugira ngo aronke uruhusha rwo gusohoka umenga ni kamwana wa mama ariko no kuri siko biri kabisa kuko umuntu yamaze gucibwa igihano uruhusha arusabye baramuha n'abapolisi bakamuherekeza baravye uburemere bw'icyaha nk'iki bakamenya escorte bamuhingene ingana abapolisi bamuhingene bangana nta muntu aburi uruhusha n'ukuri gusa numvise ari bako batsanya igihe hari covid ibyo byari bidasanzwe kandi mwazi ko sino mu Burundi gusa ari kwisi yose nta muntu yashobora kwinjira ahantu hari abantu bakubanye bari benshi nko mu mabohero ndetse no mu mabohero no kwa muganga n'uwagwaza murazi ko atamuntu yaza kumuraba no mu biro murazi yuko no wakira bamwakira ariko mu metero zinga byari kugira ngo bakingire abo bantu nibabe bahona rero ntibari kurekura abantu ngo bazi kubaraba muri uwo mwanya cyangwa barekura abantu ngo baza gutembera muri ico gihe c'ingwara ngabumva ico byari bihe bidasanzwe ariko mu bindi bihe n'ukuri nta munyororo bankira biri mu ruhusha
afise akwije canke ngira amategeko ntibamenya amategeko ivyo barekuriwe bashobora kuba ari uburenganzira ivyo bwabo bashobora kuba ari ivyo ni hamwe tuvuga uko tuti metre yavuze ngaha anyati umuntu baramufunga mu ibohero ntibamubwire uburenganzira afise amategeko amugenga umuntu agapfa gufungwa gutyo onye yego aho ngira hamwe tuvuga tuti bashobora kuba batayazi ariko naho ngende uri mu bandi babaza ati mbega we bimeze gute bagenzi babo kuko bose niba bafise utamenya kumwe bakamubwira ati bimeze kunuku nuku canke bakarabisaba bakabaha inyigisho ariko ndumva ko izo nyigisho zitangwa nande ubuyobozi bw'amabohero bakababwira ibyo bari kuri ibyo batari kuriwe amashirahamwe yoyo ntaco yoterera muri izo nyigisho umufungwa akamenya amategeko n'uburenganzira afise ubwa mbere nagire manze mvuge ko ico gishaka Covid abantu baracitwaje mugabo ukamenga mu mabohero honyene niho yogira byaciye byunyuka ukamenga bo kujya umupfasoni yarariyo bapfunze incuro nyinshi kuko narigeze kubaza umuyobozi umwe sinamuvuga ntimbega kote buko isoko irema kandi Covid hari ndabaza ntimbega ingozi hose ko n'amasoko ariko ararema none abanyororo barabaye victime kwijya Covid ico ndacemanga rero kwico warubaje c'amategeko ico twobigisha umve kugira ubugari buryohe utegwa n'isose ikundi bikozwe none nitwaja kubisaba babanza kubaza ati modire ni yihe ariko ico nagere mbwira abantu umunyororo abonye umuntu avuye hanze uwo musara arasinziriye neza ijambo rivuye hanze riraremesha umupfasoni ndibuka neza uyu mupfasoni murabona n'umuntu azi kuvuga neza twarigeze kujayo turamashira hamwe aratutura ikibazo c'abana ukuntu intuntu y'abana bishi barembeje ati mbere nivyo muriko muravuga ntavyo twumva kandi birumvikana abana babimye visite ntibariko barabonana n'abavyeyi babo urumva ndacari kugateka kabakenyeza hanyuma kubigisha amategeko mbe nk'ubu uno munsi wo kugira ngo ugenda ubigisha amategeko nibi bintu tubona hariho byinshi tutovugira kuri no mikoro mugo ico twashaka kuvuga nuko amategeko n'imyuga ivyo bintu byari bikwiye kwigwa kandi nabo nyene bashiki bacu bariko baradutegera nicanga imiryango yabo bamenye yuko umwuga wigiye hariya ushitse hanze uzogutunga kandi n'ubuntu erega n'amategeko ahubwo ntiyarakwiye kwigishwa hariya mu mabohero gusa yarakwiye kwigishwa kuva ku mutumba gushika hejuru kuko hariho n'abantu batazi amategeko icari mbe ndaretse rero umuntu aba ari mu mabohero aba afise ibintu byinshi ari furufuru ayo mategeko iyo hava aca mu gutwe agafyoka mukundi kuri ico kintu cyo kwigisha amategeko nibaza ko leta ntiyo nagerageza no kubifobeka kuko yo nyene amategeko yashizeho ari clair aratomoye no kuvuga ngo kwigisha amategeko ntihategeza no kuza amashira hamwe yoza inyuma ya leta kuko ryategeko twavuga ryo muri 2017 riratomora n'ubutazi gusoma barabimubwira ku munwa uno munsi rero nticoba icitwaza canke ikibazo kandi byarateguwe byaratekanijwe amashirahamwe yoza kunganira leta mugabo uwo mugambi wateguwe leta yafashe ya mbere mu kwigisha ayo mategeko nibutsa bariko baradukurikira kwiki ari kiganiro kidasanzwe ariko turiko tuvuga kubijanye n'agateka k'abakenyezi bari mu mabohero ego maître Mugisi Jambo ikijanye n'uguteba kw'amadosiye ku bafungwa kakumbure ku bakenyezi vy'umwihariko ico ntigituma abakenyezi bagira umwiheburo mbere bakadukana n'ingeso mbi aho usanga ngira kumbure bamwe bavyarira mu mabohero aho usanga binjiye atabana base mugabo bagataha bisabana murakoze cyane ibyo bibiri mu mvo nyambere zituma umukenyezi ashobora kwadukana yindi ngeso mu gihe amaze umwanya munini ahantu atacizera hafitiye cy'ubuzima amategeko aravuga ko gufunga umuntu ntivyaretegezwa ko d'abord ko ari byo batangura kiretse mu gihe hari ivyemezo bihagije ko umuntu yategeza kubanza gufungwa iyo detention préventive gufunga umuntu ni hamwe nyene vyagoranye ubona umuntu ntiyategeza gufungwa d'abord ikigira kabiri ariko muravuga ngo amadosiye yabo kugira ngo anyaruke leta ntirashiraho ngira ngo uburyo bukwiye kugira ngo kubera ko bagirizwa kenshi ivyaha bikomakomeye bategerezwa kuba bafise abashingwa manza bari kumwe nabo babaherekeza kuva acumvirizwa ku munsi wa mbere kuko niyo atafise umushingwa manza ashobora kuvuga ati no sinumvirizwa ntafise umushingwa manza icambere bategeza kuronka abashinga manza babafasha kuko nibo batuma na dossier zabo zinyaruka mu gihe bobo bafungiwe mu mpimba
mwumvise ko no mu gihe bashobora kuba babaye programme kuza kumvirizwa canke kuza mu nta ICS bashobora gusiba kubera ko habuze uburyo bwo kwiyunguruza mugabo nico gihe umushinga amanda ashobora kumusabira n'isango ya hafi kugira ngo ya dossier yiwe inyaruke nizo ntambamye zimwe bwa mbere ntibafise abashingwa amanza ubu turiko turagerageza ugasanga akabine kamwe kiyungunganije karafasha nka twebwe turafise abakenyezi bashika batandatu turiko turafasha muri kabine wacu ni initiative twanagize nta sico kimwe n'abarondera ngira ngo babafasha mugabo kubera twabonye izo ngorane zirimwo kandi ugasanga umufashije ashobora gusohoka agasubira mu muryango akanabandanya burana yidegemvya mu gihe ego metre ku bwanyu nutwahe twigoro canke ni giki cokogwa kugira ku gateka k'umukenyezi ari mwibohero turiko turavuga gashobore kubahirizwa tumera nk'abasozera kino kiganiro turiko turasozera za ngingo twagenda turavuga zo kubahirizwa na cane cane ubwa mbere akamenyeshwa amateka mugenga abantu benshi barapfunzwe kubera ko kutamenya amateka mugenga ubwa kabiri bakaronswa ababunganira abashingwa amanzi ubwa gatatu leta yo nyene yoshiraho n'ukuri nkuko baza kubigaruka ko ngira ngo nabo turi kumwe amakondisha tuma umukenyezi yoroherezwa mu gasho kuko benshi barahari kandi menga barihebuye urasanga umukenyezi yarafise yaramenyeshejwe urubanza ugasanga ikiringo cyo kunguruza caramurenganye kubera ko ntiyigeze amenyeshwa ko bamumenyesheje urubanza afise uburenganzira bwo kunguruza ko rubanza rero ni muri aya mateko muri rusange yo kubahirizwa leta ikagenda irashiraho ingingo zituma yubahirizwa Madame Eveline mwebwe namwe hakogwa iki kugira umukenyezi ari mwibohero agateka kiwe kubahirizwa je nashaka kugira ngo ntere akamo umuntu wese ashobora gushika aha ashobora kugera hose no kuvuga ngo ushobora kuvuga ushobora gusenga ushobora gutabara ushobora kugira ikintu wese ashobora gufasha umukenyezi ari mwibohero kuko umukenyezi ari mwibohero mu bisanzwe haba hari umuryango wose uri mwibohero uruvyaro rwe rwose ruba ruri mwibohero haba hari icuka kibi ku muryango no kuri we sinanse ko aba akwiye guhanwa ni vyiza ariko ahanwe vyihute hanyuma hanurwe aheje guhanurwa bashobore gutunganiriza uwo mukenyezi kugira ngo n'imiburiburi abura n'urubanza n'ingoga bwango hanyuma urubanza ruve mu matriwari nibirashika ugasanga ho imanza n'ukuri zitari zikwiye gufunga nk'umuntu none wonsigura gute nk'umuntu afise ikintu apfa n'uwundi kubera uwo muntu aba afise aha ashobora gushika ugasanga uwo muntu kubwa ubukomezi bwiwe no gukomera kw'abamushigikiye n'abavamo ugaca usanga umuntu ararenganije nk'umukozi wo mu nzu ugasanga uwo mukobwa aragiye gufungwa mu nzu yari yagije kugusaba akazi kubera yavyanse ko umuhemba ugaca umwibesha ngo yivye kandi ubwo rubanza rugaca rumara imyaka ibindi vyaha byose birahari ariko rero nibarabe ukungene hashobora kubaho ikintu citwa abashingwa manza nabo nyene barafise amakosa hariho abashingwa manza baza kugira ngo bafashe abantu bagahengera babamaze kubaha nk'amahera ntibasubire kugaragara ntibasubire kuboneka n'abashingwa manza aho baherereye n'ukuri metre namwe murabo kungene mwikubita gashi aho muherereye hose mufasha abakenyezi baba babituye mubahirize mubiteho mugire ubutima bwa muntu hanyuma nari nkene no kusaba ubutungane nabwo niburabo kungene mu byukuri buve mu mabiho busohoke bushikeyo burabe amaka akwiye kunyarutswa barabe amaka akwiriye babirabe hanyuma bafata ingingo nukuri izo nzego zose uko ari zitatu zigira icyo zikoze ngaho ndazi ku mukenyezi azoshobora kuronka amahoro muri we mu muryango no mu gihugu ego ntabariza mwishiramwe ryanyu mwebwe hakogwa iki nigiki miyemeje gukora kugira akagateka kabakenyezi bari mabohero kubahirizwe umukenyezi avuye mu ibohero yarakwiye kuronka ico twokwita cyo mwakompanya mu muryango wasubiyemo ko keshi twabonye hejuru ko hariho abasanga bahebwe ikindi twiyemeje nuko hariho ugwaruka rw'abigeme ruri mu kigo c'Ingozi abo nabonyene ntibo hanura ubucamanza ko banyarukiriza kugira arabari ku mashuri bace basubira ku mashuri hama n'abapfasone bakorobuze kugira basange babutakaje umukenyezi ari gufunga igihano c'imyaka 5 by'ukuri ntarinde kuja mu ibohero abakenyezi turazi ko arabanyembabazi kandi basavye ikigongwe batagisubira ico natwe turavuga ko twemanga mwishemo ntabariza ko ataco turazokora muri no
mu byo dusanzwe twariyemeje mu guharanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo n'akabapfasoni karimo. Ego mu bushikiranganje bw'ubutungane mwumvise igisabo ca bamwe n'abandi mu gisata c'ubutungane hari ico mwiyemeje kuzokurikirana hagufi mu bijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'abakenyezi bari mu mabohero. Ego havuzwe ibintu byo kwigisha amategeko ariko bisanzwe bihari ico twemeye tuzoshikiza abadukurira nuko amategeko yofigishwa ku rugero runiniya hirya no hino mu bene gihugu kugira ngo bose bakamenya amategeko abagenga. Hama ikindi twiyemeje gushikiza abadutwara abadukurira no kuhimiriza abacamanza n'abashikiriza amanza kugira ngo imanza zoba ziteba si ku mukenyezi gusa no kubo wese yoba ariko akurikiranwa ku caha yuko amadosiye yabo yotera imbere akanyaruka noneho uyo mugambi waratangwe mushanjije bw'ubutungane mazi kwa amazi misaba amasekeza hirya no hino kugira ngo ibyaha n'imanza z'amatati z'ibyaha zishoboye gucika ku rugero rushimishije zive mu nzira. Hamwe naco twiyemeje nuko tuzoshikiza abatukurira yuko bandanya basaba ko hongerezwa ikigega kijeje kuburanira abantu abonikora harimo na ya migwi y'abakurikirana ku byaha binini bisaba ko musanze batsa ko bose bafite abashingwa amanza ariko kubera uburyo butabipermeta bidakunda ko bose bababura ababuranira tukasaba yuko ico kigega cyo kongerezwa na byo bishikiriza abadukurira kugira ngo ivyo bishoboye kuja mu ngiro. Ariko kandi tuwese n'umushanje w'ubutungane nukuri n'abakenyezi uravye abakenyezi bari mu babohero benshi bakurikirana ku byaha biremereye cyane buryo mu cyo ndari ndapfungwa kenshi abari ibyaha bagiye badondagura kenshi sanga ari ubwicanyi gutangishano kusanga cyangwa sanga yaragize yatwaye amahera menshi y'umuntu akoresheje uruyeri wasanga afite amahera menshi cyane akurikiranwa ko uburyo bishobora gutuma n'umutekano uhungabana mu gihugu. Rero tukaba dusabye ko n'abakenyezi nabo naho bari bikubita gashi bamenye ko ari inkingi z'umuryango kuko umva nk'uko babivuze ati nk'atawe uhari umuryango uragira ikibazo usanga hari ikintu kivuze mu rugo nabibuke rero ko ari inkingi z'urugo biyubare gukora ivyo byaha bagira umutima w'ubyenye koko. Nuko aha niho rero dusozereye kino kiganiro kidasanzwe c'uyu munsi aho twari ko turabira hamwe ibijanye n'agateka k'abakenyezi bari mu mabohero kikaba ari kiganiro categuwe na Radio Television Isanganiro ifadikanije n'ishira hamwe Terre des Hommes rikurikiranira hafi agateka k'abana mu mugambi waryo wo gufasha abana n'abakenyezi bafunzwe ufashwe mu mugongo nishira hamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Turashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro shimiye abatumire twasangiye ikiyago twari kumwe na Maître Emery Bayizere mushingwa manza turabashimiye Maître. Turabashimiye natwe kandi no hanyuma turiteguye kuza kugira ico duterereye. Alice Emily nta matungiro mwaje muserukira ubushikiranganje bw'ubutungane namwe ndabashimiye. Ndabashimiye. Yego nshimira Imana Jean-Marie waserukishira hamwe ntabariza riharanira agateka k'abafungwa namwe turabashimiye. Ndabashimiye na jewe. Ubundi dushimiye ni Bishop Izobiriza Evelyn akaba yahoze afunzwe agafungwa imyaka 5 turabashimiye ku ntahe yanyu turabashimiye ku ntererano muri kino kiganiro. Murakoze cyane kandi dushoboye no kubwira abakenyezi bose bafunzwe bareme Yesu ari hafi kugira ngo batabare barushizeho kwihangana. Ndashimiye bagenzanje bamfashije mu buhinga bw'ivyuma gufata amajwi n'amasanamu naho butaha mu kindi kiganiro murakoze.